Hello, good day everyone. Bonjour, mwaramutse bivanye naho muherereye. Bakunzi ba East Free TV, twagomba kubaramutsa cane. Ubwa mbere na mbere twagomba tubifurize Noel nziza n'umwaka mwiza mushasha wa 2026 ugombuze umwaka w'ibihumbi 2026. Uzubabere umwaka mwiza, umwaka w'amagara meza, umwaka w'ibikorwa vyinshi, umwaka wo gutera imbere, umwaka wo kuhindura ingendo, umwaka wo kumererwa neza. Eka turabifurije ibyiza vyose umwaka wa 2026 uzoza ubazaniye. Kubatanzi, je nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba nserukira East Free TV, nkaba mfise na entreprise ya consultance ikora muri technology, vyerekeye digitalisation no muri finance na real estate. Uno munsi rero apart yo kubifuriza umwaka mwiza, kubifuriza Noel nziza, muze mu celebre neza mu miryango yanyu, muri kumwe n'inshuti, muri kumwe n'ababanyi, eka mbese munezerewe muhimbawe. Twagomba kandi kongera kuvuga ku bintu bibiri bikomakomeye. Tuza kuvuga ku vyerekeye igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ivyo bintu bibiri murashobora kuba mumaze iminsi muvyumva. Isoko nkuru ya Bujumbura igiye kubakwa canke ntizokubakwa? Eske hariho abahinga bavyize bazoshobora kubikora? Eske uburyo burahari bwo gushobora kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ko haheze imyaka myinshi cane gose itarashobora kubakwa? Habuze iki? Mbega ni igiki cokorwa? Ni gute twoshira imbere ubuhinga kugira tuje twubaka ikintu kitazotumara amaza muri kazoza, kubera ari ikintu gikomeye, ikintu kizana hafi vyerekeye PIB, umwimbu wo mu gihugu cose ungana hafi 21%, ibice nka 21%, ivyerekeye umwimbu wo mu gihugu bikaba vyaza bivuye muri iryo soko. None hokorwa iki? Eske leta y'u Burundi iriko iravyifatamwo gute kugira bashobore kubaka iyo soko neza, hagiyemwo abahinga, ata bintu vyo kuvuga ngo turaciye hirya no hino? Nivyo tuza kuganira duhejeje ico dukora no ku kintu cerekeye ubutare bwo mu Burundi. Ni gute nabwo nyene bwojamwo abahinga bagashobora gusahiriza no mu mwimbu uvuyemwo, ugasahiriza mu gushobora kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura ishobora kuzoduteza imbere muri kazoza, hamwe n'ingenzi, abantu bose baza mu Burundi bashobora kuvuga bati tuje mu gihugu n'ukuri cifashe, tuje mu gihugu kiko kiratera imbere, kiko kirerekana akarorero ngaha muri East African Community. Alors nivyo tuje kuyaga ko uno munsi. Icambere na mbere nagomba ntangure kuvuga kucerekeye nk'isoko nkuru ya Bujumbura. Turashobora kuba twarumvise hirya no hino yuko hariho abo baba barahawe gushobora kuja kuraba ibikorwa by'iryo soko nkuru ya Bujumbura, bakaja kugerageza bakaraba ko bo bishobora, hama bakanahakubura mbere n'ivyuma bikavamwo vyinshi bikomeye. Bamwe bakaba bariko baribaza ati none mbese ivyo vyuma vyagiye hehe, bigeze hehe? Ni kubera ko hatarimo transparence muri ivyo bintu vyose. Igikuru rero ni kumakinga sure yuko le produit fini yo kuzokubaka iryo soko ryiza rya Bujumbura azoba ari igikorwa cizwe neza, cakozwe neza, cakozwe n'abahinga babizi, abahinga bavyize, abahinga babifitiye ubumenyi, hama hakaba hariho n'uburyo bwo kugikora. Alors mwarashoboye kumviriza yuko hari abantu bari bahaye iryo soko kugira bari kubure canke batunganye neza kugira ibikorwa bishobore gukorwa, mugabo ubunye bikaba vyahinduye uruhigi, bikaba na leta y'u Burundi ishaka kuvyinjiramo kugira making sure yuko ibintu bitegezwe gukorwa ku rwego nyago. Alors nuko ibintu bimeze. Mugabo twagomba kumenyesha yuko imisi yose iyo hatabaye ivyigwa ngo habe competition, ngo bashobore gufata ikintu bagishire mu minwe y'abantu babishoboye, bafise ubuhinga, bavyigiye, mbese bamaze no kubikora ahandi, harabamwo utuntu hirya no hino, gusa tugasanga ntibikozwe ku mwanya, bifashe umwanya munini, cyangwa ugasanga nko kubaka iryo soko birafashe, hagiyemwo ibintu vyo ku malversation, ugasanga ntibakoresheje ibikoresho bikomeye, ugaca usanga à la fin de la journée le produit fini niza isa nkuko yategerezwa kubisa. Alors que ufashe ukagira competition, ukarondera abantu bavyize, ukarondera abantu bamaze kubikora,
kuko nagomba ndababwira yuko nka twebwe tuba ngaha muri Canada nk'ivyerekeye kubaka amazu manini manini, ama mall, amasoko n'ibintu biba bifitiye ubuhinga n'abantu b'aba engineer bavyize karuhariwe kandi bamaze kubikora ahantu henshi, atari rya mbere atari rya kabiri, ahubwo ariko kazi kabo ico bakora ari ukubaka ama mall, ari ukubaka amasoko, ari ukubaka ibintu bikomakomeye kandi bigakorwa kuri standard international ku buryo atampanuka zizoba. Iryo soko rimaze kubakwa atampanuka zizoza kuba, bizokorwa ku mwanya, amafaranga yabigenewe agakora ivyo nyene. Nuko rero bikorwa henshi usanga nkino bahaye nk'isoko entreprise ijejwe kubaka isoko canke mall, ino dukunda kuvyita ati ni mall. Usanga muri iyo entreprise yonyene irokita abandi bahinga bavyigiye ku kintu caco cose kiza gukorwa muri iryo soko. Ugaca usanga haje nk'abantu bakora fondation n'abahinga karuhariwe, abantu bazoduza ibihome n'abandi bahinga karuhariwe, abantu bazosakara bazokwinstara les infrastructures ama installation muri iryo soko n'abandi bahinga karuhariwe. Ugaca usanga ni igikorwa gikozwe n'umugwi w'abahinga bavyize kandi basanzwe babikora, bikagendera ku mwanya kandi bikagendera kuwa novuga bikurikiza le budget iri approprié, bigakorwa neza. Alors namba ari kintu abarundi baba bavuga ati dushaka kuraba ngene twoca hirya no hino tubikore mugabo tubihereze umurundi etusa, nagomba ndababwira ko nk'ikintu kizana 20%, plus de 20% ya PIB y'u Burundi si ikintu co gufitinisha, si ikintu co gufata ngo urahereje umuntu wari we wese, si ikintu co gufata ngo urazanye umuntu atarabikora cyangwa atabizi cyangwa ata experience abifitiye ngo aje kubikora. L'essentiel rero nuko d'abord haba competition, mugashiramwe abahinga kandi bafise experience, bamaze kubikora, babizi, bashobora no kubikora ku mwanya, bagakurikiza na le budget. Parce que uvuze ati none est-ce que budget yo gukora iryo soko irahari? Ego nka leta y'u Burundi irashobora kuzana ikazana amafaranga ikavuga ati okay, turashizemo 20 miliyari yo gutangura. Hama twarabonye nka Fabrice Manirakiza par exemple nawe nyene yaragerageje kuza kukubura, aragira hirya no hino, mais ça pas marché parce que évidemment ni ibintu bisaba uburyo. None uvuze ati none mwebwe murafise amafaranga yo gukora iri soko, amahera ari he? Murayafise? Ntayo. Tuzoyakura mu banyagihugu. Abanyagihugu nayo nabo bimeze gute, bipanze gute? Ugaca usanga rero harabaye impari hirya no hino, mugabo l'essentiel nizo gufokalizinga kuri produit fini, tukamakinga sure ko iryo soko rizokubakwa rikubakwa mu mwanya mutoya kandi rikubakwa n'abahinga babigenewe bavyize. Alors si nza guteba kuri ico rero, mugabo twagomba tuvunira akagohe ababijejwe, abafata ingingo yuko batobifinako canke batobifata minenegwe, kubera ni ikintu kizobaho pendant longtemps. Ifoko bubakisha ibikoresho bikomeye, ifoko bakoresha ubuhinga bugezweho, bubaka isoko rya rindi na generation izoza ivuka izoza ifise icizere yuko kiba bari mu gihugu c'u Burundi giteye imbere. Harimo ibintu vyinshi bitegezwa kujamwo, harimo ama mall, harimo ama brand ategezwa kujamwo, barashobora gushamwo n'ibintu vya technology, bakamakinga sure yuko iryo soko rifise technology kwiye. Hakaba harimo murashobora kubona ubunye mugiye nk'Ibujumbura par exemple, musanga amagaleri menshi barakeye udusoko hirya no hino, inzu zose muri ville n'amagaleri, ubuhuzu, ikitusa. Urumva harimo ibintu ngene bidatonze ku murongo. Ivyo vyose bimaze gutonda ku murongo, izo nzu zindi zoca zikora ivyagenewe, ivyo bindi vyose bije muri mwisoko, ba making sure ko les mesures de sécurité zafashwe muri iryo soko rigomba kubakwa, ba making sure yuko technology irimwo, harimo internet imeze neza, harimo les infrastructures imeze neza. Naba abantu bahora badandaza mu isoko rya kera bakora ibintu umengo ni ibintu traditionnel, badandaza itomati zandagaye hasi, ibintu byose biri hasi. Ifoko nabo nyene baja ku rwego rwo hejuru, iryo soko rimaze kuzura bakazobikora ku rwego rwo hejuru. Nivyo twashaka kuvuga, nivyo twashaka gutanga intererano, ku buryo uzobikora wese azamenye yuko iryo soko rizoba atari isoko ry'iwiwe, azoba ari isoko ry'u Burundi, isoko ry'abarundi. Hama barabe n'abantu bashobora kugira management y'iryo soko bavyigiye, abantu bafise experience, abantu bafise amashuri, bashobora kubikora ku rwego rwo hejuru. Nagomba nababwire ko nta gihugu na kimwe gitera imbere gisize inyuma abanyagihugu babo. Nagomba nababwire ko par exemple nk'u Burundi uravye
99% y'abantu bize mu Burundi bose bari hanze, baragiye barahunze igihugu. Kubera iki? Parce que amaservo menshi arahunga igihugu, parce que warize ukabona uriko urakora mu gihugu, and then nta kintu kimukura, uragerageza kuja kwimbura ubwenge ahandi, ukagerageza kuja kuraba ahandi wokora kugira witeze imbere, usubire utunga umuryango, ufashe n'igihugu wavuyemo. Donc usanga rero meilleur cerveau s'enfuit bakagenda mu bindi bihugu. Izo servo zose zavuye mu Burundi zikagenda zitagarutse kuza gufasha kugira batunganye igihugu, batunganye iryo soko, bagire management imeze neza. Nabijya vyose bashaka gucreya vya bourse muri Bankobu, vya mutual funds, ikigega gisangiye bose bijya ca investissement, birafise urwego bikoregwa go hejuru, hataje abahinga bavyigiye. Kandi ngaha hanze mu bihugu nka Canada, muri Etats-Unis, mu Bubiligi, muri Swede, mu za Europe, harimwo abarundi benshi bize ivy'amategeko, bize vya ekonomi, bize ivy'ubutunzi, bashobora kuza mu Burundi bagafasha. Dutegerezwa kwiyumvira ngene izo servo zose zahunze zoza mu Burundi zikaza gufasha mu guteza imbere igihugu. Alors tuko turavuga ku cerekeye nka budget y'isoko, izova hehe, bariko bavyubaka bigenze gute, amafaranga y'iyo soko azova hehe? Uravye neza urashobora kubona nk'ubu twaravuze ati mu Burundi ni igihugu cifashe, ni igihugu gifise ubutare hirya no hino. None ni gute twokoresha iyo budget yo mu butare ikaza no gusahiriza mu kubaka isoko n'ama infrastructure ali tout autour y'isoko? Alors d'abord ubanza kubishiramwo navyo nyene abahinga bavyigiye, abantu abageologue babizi, bazi gucukura ubutare, hama hakaba des industries de transformation kugira ubwo butare babuhereze agaciro. Bamaze kubuhereza agaciro, bugurishwa bufise agaciro kanini, amafaranga agarutsemwo akaza gusahiriza mu kubaka amabarabara, mu kubaka amasoko y'i Burundi. Kuko nagomba babwire nk'igihugu c'u Burundi twiko tuvuga ngo nta mall dufise, yego hariho ama galerie, hariho ama supermarché hirya no hino, mugabo turakeneye ikintu co ku rwego international. Alors tukavuga tuti abagiye mu butare il faut transformer, kuko tuko turabigurisha buri raw ari materiel ziri ngaho nyene nk'ubutare, tukabwimba tugurisha, c'est pas ça, ico sico kizoduteza imbere. Yego tuzoronka amafaranga makeya, twikenura hirya no hino gatoya, mugabo dushaka gutera imbere nk'igihugu, il faut transformer ubwo butare, il faut guhamagara ama investissement direct aza ngaho muri ico gihugu nyene, akinvestisa, agatanga akazi, hama amafaranga avuyemo habaye transformation akaba ariyo asahiriza mu kubaka ibindi bintu, notamment nk'ayo masoko, nk'ayo mavuriro, nko kugira infrastructure za technologie, ibintu technologique muri medicale, ibintu vyose biba bikenewe abanyagihugu bakeneye kugira igihugu gishobora gutera imbere. Alors ivyo rero tutabikoze, kandi ntidushobora kubikora twenyene, Uburundi ntibushobora kubikora bwenyene, hariho abarundi benshi bize bari hanze bashobora gufasha, hariho mbese n'abanyamahanga bashobora kuza bagasahiriza muri iyo technologie, bagasahiriza muri uko gufasha. Donc c'est très important rero yuko twumva yuko mu butare ikintu cyose kiri mu butunzi cyangwa ikintu cyose kiri clé ku butunzi bw'u Burundi kijamwo abantu babishoboye, bavyize, bashobora no kubikora, tukamakinga sure yuko turiko turabikora ku rwego international, dukurikiza ama standard international, ku buryo nk'isoko itazokubaka uno munsi twumva haheze nk'imyaka 5-10 hatangura kuza imigaga, usange bakoresheje ibintu bidakomeye, hamusange birateye n'impanuka, bagashiramo n'amasysteme yo kuzimya imiriro automatique, hahandi isoko ihiye dufate ashobora kwizimya automatiquement. Ivyo vyose biriho mu bihugu international, mugabo utazanye umuntu w'umuhinga abize, afise experience, amaze kubikora, biragoye ko ico kintu tuzogishikako. Nico gituma rero twashaka kuvunira akagohe ababijejwe mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kugira baze babikorereko, bamakinga sure yuko bashizemo abantu karuhariwe babikoze kandi babizi. Abandi nabo barashobora gufasha muri management, tureke gukoresha urwanko cyangwa imvugo yo gushikuza, mugabo tubwira abantu, abarundi bose babishoboye bashobora gufasha muri management, bakaba babishoboye bafise ubwo buhinga n'ubumenyi, nabo nyene barashobora kuza bagafasha mu vyerekeye ivyo soko. Hama tugarutse ku butare naho twababwiye yuko le très important nuko to making sure yuko ubwo butare buri transformer,
hama bukagurishwa bwabanje gutanga akazi mu gihugu, bamaze gutransforma bakagurisha bafise umwimbu uboneka ushobora kuzana amafaranga aboneka, mbese bakagira n'ama accord bagasinya n'ama contrat n'ibindi bihugu cankwe n'abakeneye ubwo butare, mugabo bukaza kuba transformé au Burundi, apana gupakira ibikamyo dutwara ataco tubona kizoza kiri concret. Alors c'est ça nizo stratégie dushobora gukoresha kugira turonka amafaranga ashobora kubaka igihugu, akubaka les infrastructures, akubaka ayo masoko, akubaka n'ibindi bintu vyose dukeneye muri technologie, ku buryo dans 2040 tuzoba turi pays développé en voie de développement, hama 2060 wanashaka imbere gato tube twitwa igihugu kiri develop. Ivyo vyose rero nagomba ndababwire yuko hariho ibintu bimwe bimwe tushobora gushikako tutazanye tous les cerveaux, les meilleurs cerveaux zahunze Burundi, surtout tutazizanye Burundi ngo zize gukontribuwa gukora, mbese n'abandi bazi akazi bashobora akazi mu mahanga bashobora gufasha Burundi mu gukora ubwo buhinga, tutabahaye ikibanza ngo tuje kure yo kuvuga ngo naka niba bishoboye ngo reka mpereze naka ngo ujya turazinanye, tudahaye ikibanza abantu babishoboye bizogora kugira dushike kuri iyo mbono kazoza. Mugabo nibaza yuko ivyo bimaze kuvugwa kenshi, hari abantu benshi babivuga muri societe civile, natwe twama twabivuze, mugabo nibaza yuko aho mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ari arashobora kubibona akumviriza akamo abantu batera, hama akamakinga sure yuko ivyo bintu bikurikije kuneza y'abanyagihugu, respect y'umuntu, respect y'umuntu uwari we wese, washaka uri umukuru canke uri umuntu twara canke uri umuntu yize, iva ku bikorwa ukora, hama n'ingene ivyo bikorwa ubishiramo abantu babizi bakagufasha kubikora bigatungana, produit fini akaba ari iboneka à la fin, ukabona umwimbo wavuyemo muri ivyo bikorwa wakoze. Alors voilà, nivyo East Afrique yashaka kuza kubabwira kubasangiza. Merci beaucoup pour tout le monde. Iyi video rero nagomba nayo nyene ibe ngufi, ntituvuga amajambo menshi, mugabo tuvunira kara gatoya, ntitwakoze ku bintu vyose hirya no hino, mugabo c'était juste direct kugira tuvuge ibintu direct. Kandi iyi video niyo ya nyuma y'umwaka wa 2025, tuzosubira mu mwaka wa 2026 dukora cane, dushobora gustrategizinga, dukoresha ama strategie menshi, hama mudufashe kugira iyi chaîne ishobore kubandanya itera imbere, bugira s'abonner cyangwa subscribe, hama mu partage les commentaires, turi ngaho kugira tubandanye twigishanya twuzuzanya. Merci beaucoup, passez